Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure hejuru TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya. Ndagwaye kaze muri ano makuru aho uherereye hose. Abadukurikirana bari ku migabane ya kure Buraya, Amerika, Australia ndetse n'ahandi ku mugabane wa Afrika, mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru tuza kugaruka hanini ko ariko aravugwa mu gisata kirabana n'ica politike cyane cyane, kandi tukaza kugaruka hanini kwinyinyurana ririko riraba mu butegetsi cyane cyane mu bo bita cercle des généraux. Uyu akaba ari umurwi w'abajenari bavuga ari kijana mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse no mu butegetsi bw'igihugu. Ibiriko birashikira General Selassie Ntigurirwa muri kino gihe ni ibintu biteye ubwoba cyane. Inyuma yo kumusaka bagategeka umuryango kwerekana ibintu vyose batunze no kuri konte za banki. Selassie Ntigurirwa, umwe mu bajenerali bivugwa ko bari bashigikiye Arengiyome Bunyoni, yaraye kandi ahawe itegeko ryo guherekeza umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye agiye kuganira n'abasoda Igitega. Ngibi bakaba babikoze kugira ngo bahuma amaso abasoda. Vyose turaza kubigaruka ko cyane cyane kubiriko biravugwa kuri rinyinyurana riri mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Benshi baribuka ubwo Arengiyome Bunyoni yagira ngo afatwe, hari abamuburiye ngahungi, harimo General Selassie Ntigurirwa. Ubundi urubanza rwa mbere ruja gucibwa rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, yanakoreye igihugu mu nzego nyinshi zitandukanye, mbere naho yanakoze mu biro vy'umukuru w'igihugu. Haravuzwe inama yakozwe, ni inama yakozwe ibihangange. Bamwe bakavuga ko agomba kurekurwa, abandi bakavuga ngo agomba kugumizwa mwibohero. Vyaranashitsaho umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania CCM canke se Chama cha Mapinduzi, nawo urungikira iketa abategetsi b'u Burundi bavuga ko General Bunyoni agomba kurekurwa. Ndetse bamwe mu vyo bumvisha President Variston Ndayishimiye bamwumvisha ko Arengiyome Bunyoni aramutse arekuwe, ibi vyankenerwa vyose vyagiye birabura, harimo nk'ibitoro ndetse n'andi masoko afise abagenzi be bayafise mu minwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu bishobora kuboneka abanyagihugu bato bato bakabironka. Muri abo rero bavuga ko agomba kurekurwa harimwo General Selassie Ntigurirwa. Mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Mukaza, neza na neza muri zone ya Rohero, guhera kwibarabara ryinjira uciye kw'irembo rya General Selassie Ntigurirwa ukabandanya kuri hoteli Zion hoteli ya Sioni iri muri Rohero nyene, kuduga ntariya kuri Onepel ugacukata kw'ipave rica kw'irembo ryuserukira Papa mu Burundi, ukaza munsi ya campus Mutanga. Amazu yose yarasatswe n'igipolisi. Aho ntago ngigikorwa cyari kiriko kirakorwa, ntago kwari ugusaka abandi banyagihugu batuye ngaho. Icari kigenderewe n'ugusaka urugo rwa General Selassie Ntigurirwa. Ibarabara ryinjira muri iyo quartier atuyemwo hari hapanze ko imbonerakure zifise amamotorora zabuza abantu guca mu mapave aca muri ivyo bice vyose twadondaguye. Ico gihe ivyo biba ntago amakuru yari yakagiye habona yico abajejwe umutekano bariko bararondera canke se amakuru igipolisi cariko kirakorerako. Gusa ikimaze kumenyekana nuko ico gihe bari bagiye gusaka urugo rwa General Selassie Ntigurirwa, uyu afatwe nk'igihangange no mu batanguje urugamba rwa CNDD-FDD. Bamwe bati ninde yarateye ubwoba kurusha Adolphe Nshimiyimana mu gihe ciwe? Uti nta numwe, ariko yapfuye nk'akanyegeri bahonyoye. Inyuma rero yo gusaka urugo rwa General Selassie Ntigurirwa, bagiye baratanga andi mategeko akomeye cyane. Selassie Ntigurirwa aja gusakwa yasatswe ariwe muhira. Iki gihe kandi barategetse umuryango wiwe wose kwerekana ibintu vyose batunze no kuri konte za banke. Aha turavugamwo konte za General Selassie Ntigurirwa, izo mukenyezi wiwe ndetse n'izabana biwe bakuru.
uyu mujenerali kandi inyuma yo gusakwiwe inkuru zigakwiragira mu gihugu hose ko General Silas Ntigurirwa yasatswe kugira ngo bahume amaso abasoda, yahise ahabwa itegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ryo guherekeza Evariste Ndayishimiye mu biganiro yaragiye kugirana n'abasoda i Gitega. Ibi ngo bikaba byarakozwe kugira ngo bahume amaso abasoda. Uru rubanza rwa General Bunyoni ni urubanza ruteye ikibazo cyane mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu nzego nkuru z'igihugu, kuko urabye nk'ingingo yamufatiwe mu minsi mike iheze yo kugara amakonti yose acishwa ko amahera yo ku mazu apangisha, ayo mahera akazoja ashishwa kuri konti ya Parquet General de la République nga mu gihugu cy'u Burundi ibarizwa mu banki nkuru y'igihugu BRB. Kivyaro kugira ngo bereke babandi bose bari ku ruhande rushigikiye Arengewe Bunyoni ko vyose bishoboka, ko icoba cyose nabo umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa. Ni mugihe kandi mu bari baratanguye urugamba rwa CNDD FDD bari abajenerali batanu, none ubu hasigaye babiri. Bamwe bari bategereje kumenya ugomba kuvamwo mbere y'undi. Ahari hasigaye General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Silas Ntigurirwa. General Silas Ntigurirwa rero nawe yatanguye gukorwa ko. Ni mugihe kandi hari n'abandi bari mu bindi bisata bikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, abari mu bisata vy'iperereza, ibisata vy'umutekano nko mu gipolisi no mu gisoda, abari kandi mu bisata bikomeye cyane vy'umugambwe nabo bariko barakorwa ko muri aka kanya. Mbere uru rubanza rwa Bunyoni rwarasubiriye kuvyura icuka kibi mu banyamugambwe ba CNDD FDD. Muribuka ko kandi Bunyoni afatwa hari n'abandi bategetsi bakomeye cyane bagiye barasakwa mu ngo zabo, harimwo nk'uwahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana, hakajaho urongoye inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverano Ndikuriyo ndetse n'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza Bucumi. Abo bose barasazwe kugira ngo ibi byose bikaba byarakozwe kugira ngo hatangwe gasopo no ku bandi bose bariko bariyumvira kwigumura kuri Evariste Ndayishimiye, bamwe bari bashigikiye ko bari mwiragi rya Perezida Nkurunziza. Ibi byose bimaze kuba rero bamwe baratanguye kwishikana imbere y'umukuru w'igihugu mu kumusaba ikigongwe, bakavuga ko bagomba kuyoboka uruhande rwiwe. Babikoze ngo barimwo urongoye inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Gusa mu bandi bose basatswe nta numwe yigeze akora ivyo bintu. Ivyo rero vyabaye ku muryango wa General Silas Ntigurirwa ngo vyabaye nka gasopo Evariste Ndayishimiye yahaye ibindi bihanganga ndetse n'abandi bategetsi biyumvira ko Arengewe Bunyoni agomba kurekurwa, canke se biyumvira ko bagomba kwitambika ingingo yose izofatwa na sentare yo kugumiza Arengewe Bunyoni mwibohero rikuru rya Gitega ndetse n'ibihano yari yaciriwe ubwa mbere. Bikaba binagaragara ko izindi ngingo zagiye zirafatwa muri iyi minsi zigaragaza ko atacizere gihari ko banywanyi ba Bunyoni ndetse n'abagenzi be ko ashobora kuzorekurwa mu gihe amakonti y'umuryango we ndetse n'amatungo y'umuryango we byatanguye gufatirwa kandi ingingo za sentare zitari zashirwa ahabona. Ni mugihe kandi bamwe mu bashinga amateka bavuga ko intumbero yo kugabanya ibitigiri vy'umurengera mu mabohero idakurikizwa neza n'ababijejwe, bagatanga akarorero k'abanyororo usanga babajijwe canke baramaze umunyororo wabo ariko bakagoma bapfunzwe. Basaba rero ko bene nabo boca barekurwa ubwo nyene kugira iyo ntumbero ishikwe ko. Baragaruka no ku bapfungwa barenganijwe ugasanga bariko bacirirwa iminyororo iremereye. Aha bavuga nk'abagirizwa icaha co kugarariza inzego canke guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo bakaba barabishikirije ku wa gatatu w'indwi mu nama nshingamateka. Umurwi w'amaho ujejwe ibibazo vy'ubutungane wariko urashikiriza icegeranyo ku bijanye n'ingene abapfungwa babayeho. Umukuru w'inama nshingamateka Geras Ndabirabe abasaba kudoma ku rutoke abatuma hakorwa ibiteye ukubiri n'amategeko. Daniel Geras Ndabirabe agira ati: nimba hari abantu bapfungirwa ubusa ntibapfungwa nk'abandi, kubera iki mutabavuga? Turi abashinga amateka none dutinya iki? N'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona abona ko bikozwe uko vyofasha.
Muri ico cegeranyo uwo murwi wamaho ujejwe ibibazo vy'ubutungane werekanye ko mu mpera za nzero uyu mwaka abapfungwa barenga 13,000 ni mu gihe amabohero barimwo afise ubushobozi bwo kwakira abadashika ku 4,500 nk'uko ubimenyesha uwo murwi w'abashinga amateka wagiye urasura amabohero atandukanye nabo kandi bongeye ko abapfunzwe bataracirwa imanza basumba abamaze kuzicirwa. Nimwe kandi mu ntara ya Bujumbura bamwe mu banyagihugu bo kwibarabara Tenga manuwa ku mutumba Tenga wa komine Mutimbuzi bariko baridoga ko batararonswa umuzibukiro ku nyubako zabo zabomotse kubera ibikorwa vyo kwagura iryo barabara. Bashikiriza ko babajije batabwiwe ryari bazowuhabwa. Bamwe bababazwa no kuba harabayemwo ka mwana wa mama mu gutanga umuzibukiro. Uti n'abajejwe intwaro yo hasi baremeza ko hari bamwe bahawe abandi barabasimba. Co kimwe n'abo banyagihugu basaba ubushikiranganje bujejwe inyubako kubatunganiza nk'abandi. Bakavuga ko umwanya n'umwanya impome z'inzu zabo zishobora guhenuka zigahitana abantu ku bwabo. Ibikorwa vyo kwagura iryo barabara vyarahagaze haraheze ikiringo cababa amezi 3 kumvo zitazwi. Ni mu gihe kandi abarongoye ibiro vy'intara bijejwe uburimyi mu gihugu cose bamenyesha ko atashwagara ryo gufumbira imirima kuri ririma ry'ici rirashika mu ntara. Bakaba bemeza ko ariko ko ifumbire z'ubundi bwoko muri rusangi zimaze kubashikira. Babivugiye mu nama yo kuraba imyiteguro yo kurima ici ahigeze yatunganijwe n'umushikiranganje wa mbere mu ntara ya Ngozi. Ni mu gihe umuyobozi ajejwe ifumbire mu bushikiranganje bw'uburimyi asigura ko abajejwe gutanga iyo shwagara atagitoro baronka co kwishikana mu ntara. Umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca akabona ko icari citwazo kuko ngo kuva mu mpeshi itatanzwe. Gervais Nderakobuca yasavye babijejwe gukurikiranira hafi ico kibazo kugira abaronse amafaranga y'ishwagara mu mpeshi ariko batayitanze bayasubizwe. Kubwiwe iyo batanze ico gihe bari kuba bayitanze ubu. Kubijanye n'ifumbire y'ubundi bwoko yamaze gushika mu bubiko bw'intara, Gervais Nderakobuca asaba babura amatari n'abarongoye ibiro vy'uburimyi gukora uko bashoboye ishike mu mazone vuba abarimyi ntibacerwe guteragira. Ni nako kandi ico gihe hari amakuru yagiye ahabona cyane cyane ku yatanzwe n'ishiramwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nga mu gihugu cy'u Burundi rivuga ko ikiringo c'indwi zibiri arico catanzwe n'irishira hamwe kugira ikibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba mu bice bitandukanye bivuye ku ikena ry'umuyaga nkuba kibe catorewe umuti. Umuyobozi mukuru w'iryo shira hamwe yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane w'indwi afatira ku muyaga nkuba uzova ku ngomero za Kabu na Rusumo. Jean Albert Manigomba yasiguye ko urugomero rwa Kabu 16 ruzotanga megawate 200 zine arizo zimaze kwinjizwa mu nsinga za Regideso. Ubu ngo bariko bagerageza kwinjiza izindi zine gushika baheze 10 za mbere hanyuma bashiremwo 10 zizoba zisigaye. Avuga ko n'akagorane kabaye ku rugomero rwa Rusumo Falls aruko kariko karakosorwa. Ivyo bikorwa vyose ngo bizoba vyaheze mu ndwi zibiri. Uwo muyobozi mukuru yagarutse no ku kibazo c'ubukene bw'amazi yamenyesheje ko amapompo yo gusubiriza ayashaje yose hamwe n'imiringoti yo gukwega amazi ava imartyazo na Isare yaguzwe yageze i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Kubwiwe ayo mapompo ngashitse rero hazoboneka icahindutse mu itangwa ry'amazi nk'inyuma y'indwi zitatu hamwe n'inyuma y'amezi 2 imiringoti ishitse. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi twabagejeje ko byinshi bitandukanye cyane tugaruka hanini kwinyinyurana riko riraba mu mugambwe CNDD FDD bivuye ku rubanza rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere yanayoboye inzego nyinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi akanakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Twababwiyemo kandi
ibirabana n'andi makuru arabana hanini n'ubuzima bw'abanyagihugu ndetse n'ingingo zoba zigiye gufatwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo ibitigiri by'abanyororo bari mu mabohero atandukanye mu gihugu bigabanurwe. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa nadushikiriza uje mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu. Ni Hejuru TV, Imana ibahezagire.